haguruka ukayangane kuko umucyo wawe ushize. Ushikirizwa na DNF. Ego uvuze ikintu cy'abana bo mwibarabara kije kinjana kazo canje ku bana bo mwibarabara. Abana mwibarabara ni ikintu wakoremo cyane, wafashije abana benshi. Ibikorwa byagaragaye ku by'umunde muri Brazil y'abana bo mwibarabara. Abarundi twabaye bakangahe? Ubwa mbere mu mwaka wa 2014 twabaye bakabiri ku isi yose, hanyuma kwa 2018 tuba gatatu ku isi yose. Hari n'igihe twageze mu maire biterero y'iwacu. Ego muri 2014 winjiza ibitsindo byinshi yabaye iwacu. 18 wakinye neza bita Ballon d'Or yabaye iwacu kandi. Ego rero sinzi ko muri ndabizi ko bizi urabibona ibintu bikuri ku mutima uko iyi myaka iheze abana bo mwibarabara barasubiriye kugwira ukuntu barasubiye kugwira ku buryo atangura kuzamwo novuga nti n'abamama ku buryo ngira ngo tuzava duhakwa kuja kuri kuvuga imiryango yo mwibarabara apana abana bo mwibarabara kubisangana umumama ariko arasaba n'umwana w'umwe akuze ariko asabira hariya nakana kiro gato yazaratuma gendo sabujya woba wibaza ndabitsukure kurikirana bibaza ko biva kuki byo terega umuti gute? Murakoze. Ikibazo ca mbere cyo nuko hariho ingorane bwa mbere, hari ingorane y'ubukene mu miryango mugabo n'abantu usanga kubwo gukurira mu bihe by'intambara bagize ubuzima novuga butabazana gukunda gukora ko aragiye abantu babayeho bakura bagenda bimuka bagenda mu byo guhunga mu bicanke biribwa sanga ntazi kurima ntiyumva ko yoshobora gukora ikintu kimuremereye agacorosha kubera ko kumbura ari ibihe wasanga n'amashira hamwe agaburiye abantu byo bakeneye bakabironka ejo yavyara umwana agaca yisanga ntashobora kumuronka ivyo mugaburira akumva ko icorosha ro kugenda gutera ikigongwe mu ibarabara kwereka abantu yuko afise ingorane. Ibyo navyo rero byateza guca bitorega umuti cyane n'inzego zishinzwe gukurikirana imibano hagati y'abantu mugaka n'inzishinzwe ibijyanye n'ivy'intwaro kugira ngo nk'umuntu abikoza ateza guhanwa. Nk'umuvyeyi yarinze ari ku mwana mwibarabara igihe hariho igisata gishinzwe gufasha abafise ingorane yateza guhanwa n'amategeko mugabo ugasanga byarageze ahantu bitakurikiranwa neza bigaca bituma bihinduka ingeso. Rero iyo byoroherejwe cyane bihinduka ingeso hamwe abantu bavuga bati erega abana batatu batwaye muri ville amafaranga ninza ku kwezi asumbaye umukozi wa leta kubw'ivyo kigahinduka urudandazwa. Rero bisaba ko abo bana bari baca bakingirwa n'amategeko y'igihugu kugira ngo ntibakoreshwe n'abavyeyi canke ababarezi. Rero nuvuga yuko gushika ubu biravye ubwa mbere abana baza mwibarabara benshi kubera ko habaye intambara bavyeyi babo bapfuye canke bahunza uko babigira ivyo ntabikihari kuri urwo rugezo vyotuma bigenda gutyo usanga abandi n'abakene cyane kubona nyine ingorane zavuye ku ntambara. Ariko uyu munsi usigaye ugenda ukaraba kubona ngene umuvyeyi yaje yazanye abana meze kubona ko abinduye urudandazwa aho rero bateza gufata ingingo zituma bavuga bati okay mu komini misiyo canke mu zone hariho igisata gishinzwe gufasha abari mu ngorane abana mwibarabara abapfakazi bafise ingorane ni ushaka gufasha azocishe ngaha muri ubwo buryo hanyuma utuzobona yaje mwibarabara tukamusanga azaye umwana mwibarabara azohanwa n'amategeko uzosanga rero byatumye hari abantu baca babitinya hanyuma hakaba no kurondera ubuzi rero kuri abo bantu kugira ngo bashobore kuronka ivyo bakora kubera ko atari kurondera ubuzi abantu naho nyene usanga n'umuntu yabuze umwuga w'icyakora yavyaye umwana mugakabura ingana ashobora kumurera. Novuga yuko ububiri bifise inindi fenomene itandukanye n'ingene vyari biri kera ariko kandi biravye si ibintu gusa byo gutorega umuti n'amashirahamwe kuko iyo amashirahamwe aje hari ibica vyoroha abantu bacavuga ati ubwo reka dutwara abana bacu mashirahamwe ariko ni vyiza ko abarimo n'ingingo zituma abantu batahanirwa gusa ko bera ivyo byashitse mugabo habaho nuko baronse n'inyishu yatanzwe n'abari mu ntwaro. Ego urakoze cyane mugabo urumva twebwe nk'abarundi ryoherewe presence yanyu mu kwiyamamariza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ntihogenda nakwaje kino kibazo. Icambere niki abagwanira k'icyo kibanza cy'umukuru w'igihugu kenshi iyo batari mu bari bo batsinze turabandanya tubabona kuri aba bafise imigambwe bafise iki twabandanya tumubona ari muri umunsi mukuru w'umugambwe cyangwa ibiki twabandanya tubabona mugabo wewe wari uwigenga hama ikibazo canje ni
byaraheze bijya ubwira bibandaniriza ubuzima wari urimo avant bijya canke tuzobandanya tukubona canke nawe uzogira umugambwe comme ça tubandanye tukubona muri byose hanyuma igikurikire cyane muza kwishura 2027 tukurindira. Murakoze bwa mbere ho ntibagwanira ikibanza cy'umukuru w'igihugu kuko kukigwanira bashaka bafata ibigwaniro ariko baragiharanira mu gutanga ivyiyumviro kugira ngo barushanwe imbere y'abarundikazi hanyuma bahitemwo abafise imigambi ishobora kubatuma bashika ku vyiza bifuza gushikako. Nkuko namwe ndabivuga n'abamenyesha amakuru bimbaza siniharura mu bantu bananiwe kuko kumbere naho atari je nshobora kuba narashitse ku rugezo aho ntogwa ngo mbe umukuru w'igihugu mugabo ndazi ko ivyiyumviro abarundikazi baravyumvise kandi byarabahaye ivyizigiro kandi n'imigambi mwimwe hariho iyo umuntu ashobora gusaba ari mu nzego bazobishire mu ngiro ko twarumvise n'umukuru w'igihugu yatowe yabisavye aravuga ati ivyiyumviro vyagiye biratangwa n'abariko baritoza nticobuza yuko babishikiriza tukabikorera ko tukaraba ingene tubishira mu migambi tuba dufise yikubaka igihugu. Nizere ko ivyo cifuzo bazogishira mu ngiro bizotuma ivyiyumviro vyacu ivyo twashikije mwemwe twaravyumvise mu ijambo ryo ku munsi wo kwiyarahiye bizoshobora gushirwa mu ngiro. Ariko rero turetse n'ivyo gushika ubu nagiye kwitoza nk'uwigenga sukwera ko imyaka yose y'imbere nari nabuze uburenganzira bwo kuja mu mugambwe ariko nuko rero nahisemo kwereka abarundi n'abarundikazi yuko kwitoza mu kibanza cyose cy'uburongozi nivyo bahabwa n'amategeko y'igihugu ntiyabihabwa n'umugambwe. Umugambwe ni gisata bakoresha kugira ngo bashobore kwitegura no kurego ariko umuntu abiharanira kuko afise ubwene igihugu bw'umurundi kandi akwije ibisabwa. Rero sindoroherwa gushika uyu munsi ko noja mu mugambwe cyane gutanguza umugambwe n'uburenganzira bwanje nta bimbuza ariko nuvumengo nkuko namwe ndabikora mu gukora ibikorwa bitandukanye nk'umuntu sinavuga ngo yigenga kubona ko mashini kumwe n'abandi dushigikiranye two turakorana ibikorwa mugabo ntarinze kuja mu rwego rw'umugambwe ubu niho nobanza kabandaniriza kugira ngo banaye intege n'abandi bazoba bavyifuza kumva ko bashobora kuja mu guhana ibibanza by'uburongozi batarinze guca mu migambo. Ivyo rero nubaza yuko kubijanye n'ibizokurikira n'ibikorwa bizokorwa nzobiganira nabo twajanye muri urwo rugendo hanyuma turabe ingene tuzakubikora. Hari ukuntu abantu bibaza ukamengo ni ikintu washitse kw'isonga ubuzima burahagaze mbega bizoca bigenda gute wari wahagaritse ibikorwa rusanzwe urongoye mu buzima bwa misi yose nta kintu na kimwe numva umengo cyo gusubira inyuma kihari. Ni intambuko imwe nateye mbandanya kandi mu bikorwa nesanzwe nkora n'ibikorwa bishasha ashobora kubandanya niyumvira bishobora gutuma ibya migambi ariko ndavuga mu gihe cyo kwiyamamaza imwe ishobora gushirwa mu ngiro hanyuma igashobora kugira ineza kuzana ineza abarundikazi. Ku kijanye n'umwaka wa 2027 haracari kare cyane ndabibutsa neza yuko no mu kwitoza uyu mwaka mu ntango nari kumpimiriza abona neza abo nigishije gushobora kuja muri ico kibanza kwitoza ivyumviro vyanje byari kwihutira bwa mbere ko ari jewe no imbere ngo aje nitoza muri ico kibanza. Rero iyo ndonka ukwije ibisabwa byose byari kunezera kumushigikira cyane nkaba inyuma yiwe gusumba kumbere kwa no haja kuko si cyo nkunda gushira imbere ko ari no kwishira imbere muri ivyo. Ariko rero tubiravye usanga mu bo turi kumwe bose naho twari tugeze nije nkije ivyo bisabwa kandi niteguye neza. Rero muri uyu mwaka kuva uyu mwaka gushika mwaka 2027 kumanza kuma nkora cagikorwa cyo gutegura imboneza abantu bazoshobora kugira ico batereye mu buzima bw'igihugu baba abaciye mu migambi canke abigenga. Nitwashika ico gihe tugasanga harimo abo twareze canke abo twashigikiye canke abari basanzwe bari mu migambi itandukanye mugabo batahuye mu cyo burongozi nkorera abandi babikwije neza gusumba tuzobashigikira bari bo bateriye ntambuko baje imbere. Sinibaza cyane ibyo nabyo ni sinosije no kuno fata iyo ngingo ariko hageze igihe cyo kusubira kuvyumvira ko abantu bakazogira gasanga kumbure n'indi ndabikwije iyo nzoba tuzobanza kubifata umwanya wo kubiraba kuko nuvumenga mu ruhande rumwe nzoba ntashitse kuco nifuza kuco mba nifuza cyane cyo kurera nico gukuza abantu cyo kubabona batera intambwe kunsumbaho je nashobora gushika. Rero harashari kare ibikorwa ndiko ndakora canke nzokora muri kino gihe sinzo ndiko ndategura amatora
mu mwaka wa 2027 nzoba mfise ishaka ryo gukorera abarundi n'abandikazi kubakorera kurera ugwaruka ibyo navyo tugeze ico gihe tuzokwicara nabo twigishije twareze tuganire turabe tuti mbega twoterera iki muri kino gihe igisabwa niki mbega nindafise ibisabwa kugira ngo ashobore kutuja imbere mu gihe canke kiri ariko nibaza yuko iyo abantu hari umuntu umwe nubaha cane mu bijanye kwigisha iby'uburongozi yigeze kuzana mu Burundi yitwa Miles Monroe niyo avuga ngo abanyepolitike igihe cyose batanguye kiringo c'uburongozi batangura gutegura amatora abo n'abanyepolitiki mugabo imboneza canke abarongozi iyo batanguye ikiringo c'uburongozi bakorera abantu hanyuma abantu akari bazobasaba mu gihe gikwiriye ko bashobora kuja mu kibanza c'uburongozi sinifuza rero kuja mu kibanza cyo kwiyumvira gusa ngo ikintu ndiko ndiyumvira mbona gutegura amatora sinzi ingene bizaba bimeze ico gihe singene tuzobikora ico gihe ariko igihambaye nuko ku munsi ku kwezi ico umuntu ashoboye mu vyashobora gukora umuntu agikora agakorera igihugu agakorera abarundi n'abandikazi agashigikira inzego zihari zirongoye igihugu kugira ngo ntuhava ukora n'akantu keza wokoze ngo ukibikira ngo no gahanga bari ku butegetsi bagakoresha ngo baronse amanota rero ngo reka ndakibikire nje nzogakoresha kugira ndonke ivyo no kutakunda igihugu n'udakunda abantu kudakunda igihe ari abarongozi ni kubashigikira ugafasha ibishoboka ivyumviro vyawe ukabitanga bikoreye ko bigafasha hanyuma icyo gihe kigeze naho ukarabuta imbega tugeze mu kihe gihe kimeze gute woterera iki rero nibaza yuko interano natanze muri aya matora nayitanze azokurikira ntiturahashika kandi nshaka kubishyira mu mutwe wanje n'ivyiyumviro ngomba ko umutima wanje uja kwiyumvira ejo na hirya ejo ingene dukorera abarundi n'abarundikazi mu guterera mu buzima bw'igihugu eka none hari n'igihe usanga ngira ngo n'ubu burongozi bushasha buryo usanga buragukeneye ukaja kubufasha mu kibanza kimwe cyane nukuri je nibaza ku mutima wo gukunda igihugu sinzorindira ko abantu gusa bankenera nabambwira umuntu hari ikintu nkunda gukora abantu bamwe bakunda kugifata nabi bakabifata ko ari kwiyemeza cyangwa kugira iki naho noba byaranashitse n'igihe cy'imyamamazo naho noba ndihuta nkanja ahantu hakomeye cyangwa iziki nambaye amakositimu na karavati nkaca iruhande yibuye mw'ibarabara sinshobora kubandanya n'imodoka ngo nishiremo ko ari umuntu aza kurikura uko nikomeze si ibintu nikomeze mbonye ibuye mw'ibarabara naho n'abandi kumwe n'abandi babwira hagarara ari je ndabishoboye nkabibwira cyangwa atuma umuntu turi kumwe nikura ryabuye mw'ibarabara kuko ashobora uwundi muntu rishobora kuza rikamwica rikamubwira nabi n'uzuvuga ngo nari narindiriye ko abashinzwe gutunganya ibarabara ikuraho nicyo gituma mvuga nti n'ubu abari mu nzego batwizeye gufasha iki canke kiriya mu bikorwa byo bari byiza kuko umuntu hagisha aterereye abifitiye uburenganzira ariko kandi abatonda kubimbarira nzobananya nkora nterera mu byo nshoboye kubwineza igihugu kuko ibyo si ibintu bakora ngo aronderamo inyungu sakaza umuntu agiye kurondera ibikorwa ndabisanganywe bisanzwe byo gushobora kubaho neza umuntu arabishobora kubishika kuba asanzwe bifise mugabo ni byiza ko umuntu avuka mu gitondo avuga ati reka nanje nshire mwibuye mu biterera ibijanye n'inyubako yakazoza k'igihugu cacu umukuru w'igihugu aheruka gushengera yarigeze gushimira ego exactement yariko gushimira iki novuga ivyo numvise ivyo numvise yavuze mu ijambo yashimye ibikorwa nagenda akora mu bijanye n'ibyo kwigisha ugwaruka mu kubigisha ibijyanye n'amahoro gusubiza hamwe no gufasha cyane cyane abana bahoze mu ibarabara hanyuma amikidari c'imibano mu bantu nibaza ko yashimye ibikorwa n'ivyiyumviro twagiye turatanga kuva kera byatumye abarundi cyane cyane ugwaruka rusubiza hamwe kuko ari bifadika abantu babona cyo gituma ageze kuvuga ivy'abana mwera abantu barabivuga umengo kubera ko abantu bashobora kubona bati bajya barabareze canke iryo nyubako barayubatse mugabo ibijyanye no gusubiza hamwe hagati y'abantu biragoye kubonesha amaso mugabo n'ivyo bikorwa nakoze cyane gose mu bihe bicanje by'intambara ugwaruka ariko rasubiranamo rero nibaza ko umukuru w'igihugu hamwe nabo bariko barakorana baragendereje barabaza barasanga ibyo bikorwa umuntu yakoze hanyuma aramico kidari c'intwari ego akabazo kanje ka nyuma nane navuze ko kijye nabaje bwayacari ca nyuma nibaza yuko ndazagira effort kikibi ca nyuma nibaza mu Burundi canke mu gihugu cyari cyo cyose haragira igihe usanga
hariho systeme y'uburongozi hamaze igihe so tugasanga abanyagihugu barayirambiwe cyangwa irabaremereye akagera igihe biro turuva bashaka kwivaho mugabo bakagera igihe bataba ico cyumviro cyo gushaka ko systeme ivaho ari cyo gisigara bafise imbere ku buryo bohakwa no kuyikuraho batakarikiza kuyisubirira iveho tu kuri prière yo yose nibiki ku buryo soit hari igihe binaba mu ntambara cyangwa bikaba mu matora ugasanga abantu mu matora ntibagiye gutora imigambi myiza ntibagiye gutora umurongozi kuko biyumviriye yuko bashobora kuzozana imigambi myiza iteza imbere igihugu ariko bagafuma batora umuntu bavuga gusa nakatumuteye gusa ko tuzi ko ashobora kudufasha gukora ino system nibato ugasanga bariko biyumvira gusa ko system ivaho batiyumviriye isubirira ku buryo bashobora kwitorera meme n'ikintu gishobora kuba gishobora kuba kibi gusumba ico icari kihari canke kigashobora kuba ciza rero wowe nk'umurongozi ndisubira rero amakoro subuzi uvuga uti mu bisanzwe ibintu bihindura system mu bisanzwe ibintu bihindura igihugu kiriko kiragenda n'ingene kiriko kirakura nibi ku buryo umunyagihugu yiyumvirira muri iyo nzira niyumvire ko ingwana ari zicora guhindura igihugu hamaveho nico kintu cyo gupfa gutora umuntu utanashigikiye mu mutima no kuvuga uti naka sinzi ibintu by'iyo mugabo yana naka ego ku buryo umunyagihugu yagiye gutora meme naho yuba amatora saburongozi bw'igihugu harabaho amatora y'uburongozi bwo kwishuri mu business kanaka ifise abarongozi benshi peut-être ikomeye cyangwa ibiki ugasanga umuntu mu gutora ko atora kugira naka have atari ko atora kugira ngo haje naka ashobora kugira vyiza gusumba ibyo turabibonye cyane kandi ibyo turamamo kenshi mu bihugu byacu nuko nivya bifata n'ikibazo ca mbere nuko dutegerezwa kuba kuntahura neza yuko igituma igihugu gitera imbere se muntu yego n'umuntu niba bitangura umurongozi natangura akora ikintu kanaka ariko nuko ivyo yubatse bibaho bikarama bigashigwaho nk'inzego zikomeye zishobora kuzanira iterambere igihugu cyose rero turabibonye muri kino gihe ugasanga abantu bamwe barakunda ubutegetsi batabushima kubw'ubwoba cyangwa abandi bavuga ati ubutegetsi kanaka buhave kubwo gusa kwiyumvira guhindura mugabo atariko barabona mbega bizoca bigenda gute intumbero niye cyo gituma harya mu gihe cy'imyamamazo n'ingene amatora tubatunganijwe nuko haba hashimikirwa ko cyane imigambi kugira ngo abantu bifatanye n'imigambi rero ugasanga iyo ari abantu bagiye muri uwo mutima ibyo ari byo byose bakoze kandi iminsi yose baca barambirwa ibyo n'impinduka yabaye bagaca bayirambirwa ubwo nyine kuko ntibigeze biyumvira ngo barabe bati mbega by'ukuri ikiri inyuma ibyiyumvira biri inyuma y'impinduka twifuza kubona n'ibihe mbega bijyanye n'inyishu z'ibibazo dufise canke abariko barabikora turavye kahise kabo n'ubuzima bwabo baragaragaza yuko bashobora gutuma ivyo twifuza bazobishikako ico ni ikibazo kinini cyane gose kandi cyanabaye no mu gihe cy'amatora je naribayemo kenshi ukahura n'umuntu akubwira ati nukuri ivyumviro byawe ndavyemera imigambo ufise ni sawa ndavye ivyo umaze gukora muri kahise bishobora kwerekana ingene ushobora kuzana itambere mu gihugu ni sawa mugabo numashaka kugumizaho ubutegetsi bwari buhari kuko ndatinya ko buhava akakoresha ijambo ndatinya cyangwa undi nawe agacavuga ati je ndagiye gutora barangiye gutora uriya muntu kubera ko nafise ubasha gukura ubutegetsi buhari ugasanga kubaza none ico umuntu yatawe yuko ari ijambo mu kirundi bita uburyarya kuko ikintu ca mbere kibi ni gukora ikintu utemera rero iyo ukoze ikintu utemera urazi upfa umubona umuntu uvuga ati jewe ikintu nemera nticyashitse ku iherezo mugabo nakoze ico nemera hako uja mu kintu utemera hanyuma mu nyuma caza n'ingaruka mbi ugaca uvuga uti reka ndabifise mu ruhara kubera ko sinigeze ngerageza kwerekana yuko nandi ivyiyumviro vyanje bimeze gutya ico nico nshima uyu munsi nta mu bantu bose bitora canke imigambi yose yitora ntawe twobura ngo ndamuhende ngo naramutora arabizi yuko ngeze gutora naritoye kubera ko nari nzi ko imigambi ifise ishobora kuzanira ingaruka mugabo sinoza guca mvuga ngo urumva ngo hajya naho ubona nitoje nanje nagutoye ngo hajya ngo kwaragira gusa ndampenda abantu oya nico kubera ko naremera ko mfise imigambi ishobora kuzana ishobora guteza imbere igihugu kuba ko abanzi duba duhigana mba ntabemera canke ubutsinze ko ntabandi pere kumushigikira gufasha oya mugabo afise ivyo nemera conviction zanje kandi ugasanga n'uwo abantu bashobora kubikubahira rero
malheureusement ari ikintu ca mbere gituma tutatera imbere cyane muri bihugu byacu abantu bakora ibyo batemera. Ico naco mu kirundi ciza n'uburyarya. Ni kuvuga umuntu ukamubona ukamukomera amashyi ukamubwira ko mukunda warengana inyuma ugacugenda kumuvuga nawe nemera nabibonye mu gihe cy'amatora nawubwira ati jewe nukuri ibi naka sinamushigikiye mugabo yamushikira agacavuga ati bimeze uku cyangwa acagerageza kumwereka yuko yamutoye mugabo mu nyuma ugasanga utuntu rero dutuma tuguma ku rugezo ruto ubijanye n'iviterambere ry'igihugu no kubwineza igihugu cyose muri rusange. Rero nibaza mu ijambo rimwe yuko kugira ngo urunganwe ruriko raduga rudushoboye gutera imbere tuve mu bintu byo kutakora icyo nkwemera. Kubaho iminsi yose uri umuntu ugenda winyegeza inyuma y'ikintu ugira gusa unezereza umuntu, kandi abantu benshi bibaza no gutera imbere ariko bigira ingaruka mbi. Imana nafashije mu myaka nagiye ndacamwo byo gukora siba ngo byose yagenze cyangwa ikora bikora neza cyane, ariko ikintu nirinda mu buzima nta guhenda umuntu ngo ndamwereke ikintu ntemera ntacemera ndakubwiza ukuri. Hari n'abantu bazi gatoya basanga barashavuye ingene nagize conference de presse nkavuga nti hari bitagenze neza nkavuga ko ari byagenze neza kandi nkavuga yuko ibizova mu matora nzovyemera. Alors ugashavuga ngo bamwe bakavuga ati ifare kuvuga byinshi bitagenze neza cyane hanyuma uvuge ko yikanye vuga oya nico njana kugenda kunezereza sivyo ntahura suko nibaza ko bitsa kugenda. Abandi bana bati none ifare pa kuvuga kana kantu gatoya ko atagenze neza no sukuri numva hari ibintu bishobora kuvuga nti ibintu byagenze neza kandi bivuga yuko ntemera ibiba byavuye mu matora ko nabivuze. Rero ugasanga iyo tubayeho uri umuntu ugira mahindagu hari umwanya umengo biragufasha mugabo umunyoreka kuzana ingaruka mugasanga uri baratora ugasanga ntugira icyo uhagaze ko wemera baravuga bati uyu muntu arazi icyo yemera arazi ariko araje. Ikintu cyambere cyanyuma norangiriza ko nikindi kibaje kibona ingene abantu batemera ko umuntu ashobora gukora akagira ishaka agatera imbere agashika kure agakora ibintu. Turabaje nk'abantu ushaka kuza akavuga bakundi kurakora kampanye ko akora ibintu kanaka n'uburyo uri bwawe n'abagenzi bawe guterereye mu kwashami inguvu bagacavyitira umunyepolitike kanaka ngo nibaguha amafaranga nibagize iki ukoze uyu muntu ashaka kwibaza ko je no ushobora gukora karongo uburyo bungana gutya. Ivyo rero kubona ko ari ibintu abantu biyorohereza kugira ngo gusa bisigure afite mu yandi majambo bavuga ati igituma je ntashobora gukora bijya nuko beka bidashoboka bitarinze gushaka umunyepolitike kugira ngo bisigure yuko ntivyoshoboka rero kujyana babikora atarundi muntu ayimutumye. Ugasanga umuntu wese ariko ararondera ngo mbega ko akorana nande ko akorera nde kubera gusa kutumva yuko umuntu ashaka kugira ivyo yemera agakoresha uburyo bwiwe agashobora gukora agatera imbere atarinze kwitiriga umuntu kanaka. Rero ivyo nibi bibaza ko dukwiye kuvamwo cyane ku bakiri bato tukiyumvira imbere muri kazoza. Urakoze cyane kwitaba ubutumire bwacu. Ego nibaza ko ikiganiro cyacu ni cyambere sinibaza ko ari cyanyuma kuko ikintu cyose wishuye ndumva harimo ikindi kibazo gagerageza gusa kubaza ibyo rateguye kuko urumuntu maze gukorana no gwaruka imyaka myinshi nta kintu na kimwe cy'ikibazo nigeze mbaza kubyo gwaruka nibiki. Ego twemereye ndifuza ko hanyuma tuzobigarukako ndahari mu gihe cyose muzokenera ko tubandanya kuyaga soyaga igihe bizogira akamaro bariko baratwumviriza. Ego cyane murakoze cyane rwose. Murakoze namwe. Ego mwakoze gukurikirana ikiganiro cyacu Rise and Shine. Haguruka ukayangane amajambo yavuzwe wayumvise. Abadukuriye barakora mugabo ntibakora kugira tuje kujyamba bakora kugira tuzokore kubasumba. Igihugu ni gwacu twese tuzocubakira hamwe twese. Nakunze ijambo ntitubinjyajya nibaza kuri mu ngwara zikomeye abarundi tugwaye girane naho havuye umugani ngo aguhisha ko kwanguka muhisha kubizi kugira mu bandi. Nibaze ko umuntu namwanka ufuma bimubwira cyovura gusoma kubinyegeza mugabo ino platform nico gitumi hari ni kugira ngo twubake dutere imbere dukure. Mwakoze cyane kudukurikira na hakagaruka.